Kingdom Life Community ni igikorwa gifise ikiguzi c'intumwa. Kingdom yagizwe imbohe yo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami no guhishura umugambi w'Imana no kugaburira amahanga. Kingdom yashinzwe nk'inyishu yiyeretanzwe n'Imana muri iki gihe c'iyimbura c'ishengero ya nyuma. Muri iri sukwa rihambaye rya mpwemu Kingdom Life Community irizera intambukosha. Kingdom Life Community iriko ikorana n'impwemu y'uhishuzi cane mu ijambo no mu nyigisho z'ubuvugishwa kubw'amavuta n'ubuntu bw'intumwa bugendana nayo. Kingdom Life Community ifise umwitwarariko wo gukomeza no kurungika umubiri wa Kristo mu gikorwa gihambaye cyo gukira no kuboho. Kingdom Life Community igizwe n'ibisata 10. Kingdom Life Community iragizwe n'igisata citwa Borderless Kingdom, ihuriro ry'abarongozi bafise agaciro ko gutanga impanuro mu ndongozi za GRC. Iragizwe n'ikindi gisata citwa Kingdom Community Network, ni ihuriro ry'abarongozi b'amashengero n'amashirahamwe Kristo basangiye agaciro k'ubwami. Irafise ikindi gisata citwa Kingdom Biblical Service, ni ishure rya Bibiliya n'imvuga butumwa muri GRC. Ikindi gisata ni Kingdom Manhood Service, igisata citaho imiryango muri GRC. Turafise ikindi gisata citwa Kingdom Communication Technology, ni gisata citaho gutanga inyigisho no kwagura ubwami bw'Imana muri GRC. Turafise ikindi gisata citwa Kingdom Leadership Interlink, ni gisata citaho abanyeshure kuva mu mwaka w'indwi gushika muri kaminuza. Turafise ikindi gisata citwa Kingdom Insight Service, ni gisata citaho ubuvugishwa n'Imana muri GRC. Turafise ikindi gisata citwa Kingdom Youth Service, igisata citaho ugwaruka muri GRC. Turafise ikindi gisata citwa Kingdom Circle Service, igisata citaho imigambi y'iterambere no gufatana munda muri GRC. GRC ni umuryango w'ubwami bw'Imana.